Hello everyone, nizere ko muri impore aho umwe wese aherereye. So niya page bahumenye n'ubuhinga kuri telefone, ariyo ibigezweho kuri telefone. Uno munsi ndaje ngo ndabereke ukuntu wogarukana Facebook mu gihe wibagiye code canke mu gihe bayihakinze. So mugumane nanje rero step by step kugira mubone iyo trick ndabazaniye. So nimba uri mushasha nagomba ndagusaba ukore kuri suivre canke follow aho hejuru impande y'izina, uce muza dupartage iyi video ishikira abantu benshi, muzoba muriko muramfasha munyereka ko munkurikirana 5 kuri 5. So ahare mu kubikora uraza utwinjire muri Facebook nta gutevya mu kugarukana Facebook mu gihe bayihakinze canke mu gihe wibagiye code. Okay, ucuza ino musi kuri log out canke se deconnecte. Reka nshire Facebook mu gifaransa niko rurimi abantu benshi bariko barakoresha. France uraza ino kuri deconnexion. Ngire oui. So guys, mumfashe gupartage no video kugira ishikire abantu benshi, muzoba muriko murantera intege. Okay, aha ucuza ino musi kuri trouver votre compte. Wemezako. Curindira. Aha rero ucuza ukandikamwo nimero wari waruguruyeko iyo konte ya Facebook. Cakarorero reka nandike mwo iyi. Ucuza ngaha kuri recherche wemeze nkuko. So ibi biyije ucugira ngaha kuri pritare, donc hari gihe bitaza kuza. Aha baca bampa liste y'amakonte yose mfiseko kuri iyo nimero. Aya n'amakonte mfise kwiyi nimero. Reka je nk'ubu iyi vyitwe yuko nibagiye code yayo, ngomba ngarukane code yiyi. Candai ucuyifyondako uraza kuraba iyi wawe, ucufyondako. Okay, ibi bije kubera ata code yayo tuzi, duca tuza ngaha kuri essayer di notre façon. Kubera nta code tuzi dushaka bayiduhe. Ngenda ndabibereke. Aha ucugira ngaha kuri essayer di notre façon. Aha rero baragucaguza kuri iyi nimero, barakubaza yuko boyiguha kuri WhatsApp. Aha bakakubaza yuko kuri boko boguha code kuri notification ya Facebook. Aha canke bakayiguha ku nimero isanzwe. Envoyer le code par texte, no kuvuga bakayiguha inbox y'iyi nimero, ndibaza murabizi. Aha naho entrer le mot de passe pour se connecter, no kuvuga iyo uzi code ucuza ukemeza kwaka ugashiramwe iyo code uzi. Donc twere nta code tuzi, tugomba tuze gukoresha ngaha kuri envoyer le tugomba dukoreshe ngaha kuri envoyer le code par texte, no kuvuga bayirungike muri message inbox. Uza ukemeza ko mwaka kantu ngaha biba aha murakabona, ufyondako. Ufyonze ko ubona ko hagiye aka kantu ka verify, ucuza ukagira ngaha kuri continue. Après rero ngaha duca turindira code irungikwa na Facebook. Okay, reka tuyirindire. Okay, ngira nyarutse barayiduhaye. Ona ko code iciteriza direct nk'ubu je vyamaze kwishiramwo bijya biharuro. Aha rero ugeze ngaha kuri entrer un nouveau mot de passe, baba baguhaye ushiremwe iyindi mot de passe wewe wiyumvira utazosubira kwibagira. Aje nshiremwo iyi wanje shaka. Wewe rero uhejeje kuyandikamwo iyo code ucuza ngaha kuri changer de mot de passe. Aha uca wemeza ko nkuko ni changer de mot de passe. So aha hinge duce turindira. Murabona yuko jewe
na iyo ya ntuze ya konti nari nibagiye basubiriye kuyiyimpa ndibaza murayibona ngiyi. So guys, icambere reka ndabashimire kwanza ko mushishikara mukora follow kuri page yacu, ubiriko iraduga ku rugero rudasanzwe. Ndabashimiye cyane, mubandanye munakora amapartage menshi kugira dukwize aba followers 10,000 guys. Zoca ndabaha akantu ko guhakinga mwe gusa mubandanye mukora amapartage menshi, na YouTube channel turafise ko channel kubafise tujya tumega duharurika twa YouTube cyane mu Rwanda nibo badakunda kubura ry'amamega. Ndabasabe mugende gukora subscribe kuri channel ya YouTube, ni ibigezweho kuri telefone kandi muzaba muri ko muramfasha cyane. Wandika iri jambo nyene ibigezweho kuri telefone baca baguha channel ya YouTube. So iyi niyo video nari ndabazaniye. So abashaka kuza muri group ya WhatsApp igira yuzure kuba ariko baravayo naho ni vyiza kuko baba bariko babisa abakeneye kwinjira. Murumva yuko ibintu ari danje. Rero JU group ya WhatsApp ngiyi nyene, ukeneye kwinjira linki uyisanga aha haruguru ya video nandika amajambo. Mukomeze gupartaja. Thanks for watching this video.